Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe ati: muragume mugavye kuko mutazi umunsi umukama azozirako. Nimubimenye neza, iyo nyene urugo aba yarazi isaha umusuma amwinjirana, yoba maso ntiyoreka ngo bamumenere kw'inzu. Nimwame rero mwiteguye na mwebwe, kuko umwana w'umuntu azoza kw'isaha mutazi. Ninde wa mukevyi ari nibanga kandi yitonda, shebuja yashinze abasuku biwe ngo abagaburire igihe gishitse. Uno mukevyi azoba hiriwe shebuja niyasanga agira nk'uko yabishinzwe. N'ivy'ukuri ndabibabariye, azomushinga ivyiwe vyose. Umukevyi mubi niwe yibwira ati databuja yatevye, agasindira bagenzi be, akaza kurya no kunywa hamwe n'imboregwa. Shebuja azoza umunsi atamwiteze kw'isaha atazi, azomucamwo ibihimba bibiri, amugenere umugwi w'abirobeka, ahazoba amarira n'umukomanyo w'amenyo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya twakira ijambo ry'Imana mu gisomwa ca mbere rizananye muri rino baruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika. Uyu munsi Paulo aradusangije ikirakanyamuneza koko ku mutumwa, ariko kandi akabona yuko ukwemera kwama gukenera gukuzwa, ukwemera kurakuzwa. Ubwa mbere akanyamuneza ku mutumwa twumvise aho kazanana, turumvise ingene agira ati turaremye turanezerewe ntiduhengeshanya gukengurukira Imana kuko ngene muhagaze mu kwemera naho kutarasozerwa neza. Tugire Kristo. Hari abantu bama bibaza bati mbega patiri twomugira surprise yo muryohera gute? Patiri twomuha kado imeze gute? Kazona banzaniye nk'ishati ibihumbi 500, muramakwa kuzigurisha. Ko je ndazi ingene shobora gucagura ishati nziza kandi ugasangana ya make. Narigeze kugura agashati ahantu Iburaya muri bahereze. Iyo ndagakazana ndagatera ipasi, ndakambaye wese bakaza barambaza bati iyo shati wayiguriye he? Nkabaraba nkatwenga ntiyamwari muza amahera nayiguze euro rimwe. Ico gihe euro ryavunjwa 3,000, shati 3,000. Mbwa yambaye ngaha bose bagashaka kunkorako ako gashata. Karagaciyemo no kuvuga yuko ni giki kinezereza umutumwa w'Imana. Cambere kumbure sinamakado sinibintu, ariko nukuri mwo mpimbara igihe no babona yuko muhagaze neza mu kwemera, atari mu bisabisho gusa, mukungene mukundana. Nta kintu gihora kimbabaza nk'igihe numva hafi yanje abo dukorana bariko bararyana. Suvuga yuko higera habura ivy'aba bapfa abana bariya, mugabo ukabona yuko naho abantu bogira ikintu bapfa barazi ingene bakijera hagati yabo, ntibacugururire ngo bagihereze shetani. Uyu munsi birababaza igihe ubona abantu b'abakristu bagomba nko kuregla, kumara ibibatandukanya amatati yabo, bakaja kugomba kuyamara baterana amajambo mu ma audio interpose barungikiranira kuri WhatsApp. Kandi kubera yuko bose baba barunguriwe, bababaye bashavuye, ugasanga bariko barayahanahana. Abantu bagasamburana mu mitima, bagasamburana mu bwenge,
ugasanga icyari kumbure gutorerwa inyishu hagati yabo neza, icyari nogira nti guhera neza kikimwa shetani cyahavuye gihabwa ubundi bubasha bwinshi bwonona. Mukaba mugomba rero no guhimbara abapatiri mukuru banyabatumwa Imana yabarungikiye, abepiskopi banyu, muba abantu bakomeye mu kwemera badahungabanywa n'ibinabiriya, naho utoburakira inyigisho zihanitse, mugabo karangwa n'urukundo urutwumvise Pawulo yumva abasabira ngo rukomere muri bo, nako kanyamuneza ku mutumwa. Nicyo cya mbere, kubona ubuzima bw'Imana bukura mubo Imana yamushinze, mubo yabivyemwo ijambo ry'Imana, mubo yabivyemwo ijambo ry'Imana. N'ibindi biratanga akanyamuneza, mugabo ako niko kambere, ako niko kambere. Ikindi naco ni twokuramwo nuko kandi twomenya gutanga akanyamuneza k'Imana. Tugire Kristo. Akanyamuneza k'Imana, ubunyamuneza buri kune buri gutana. Akanyamuneza k'Imana, akanyamuneza k'Imana si kamwe kumbura ubona umuntu umenga atwenze igitabura munwa 20 nangahe yose ukayabona hanze. Akanyamuneza k'Imana nuko kumva ingene twakira muri twebwe, tugahuza ubuzima bwacu n'ikimana idushakira, tukumva ko muri ubu buzima, kuko aho hanze hari ibintu byinshi bishobora gutera umubabaro, bishobora gutera n'akanyamuneza k'Imana kamwe kazanana yuko turi muco twita inema yeza. Inema yeza murumva icyo ari cyo? Iyo mvugo ntitukiyikoresha cyane. Kujya avuga mu gifaransa être dans la grâce. Inema yeza no kuvuga umuntu adashima kuguma arambirije mu bintu by'ibyaha bimwiba akanyamuneza k'Imana. Twese turi bamagara make, twese turagwa, ariko hakamenya umuntu nako hagahiga umuntu amenya kugarukana ubuzima bwiwe mu kanyamuneza k'Imana, atamenya kubundikira ugushaka kubi, atamenya kuba mu ruyeriyeri rwo kuzaracamwa abandi ababesha, ukumva umuntu umenga ari mwibungwe muri we, biramugora kwita icyiza ikibi no kucita ikibi, cyane cyane igihe ari ibintu bimushikiye. Ari ikibi kimushikiye biramugora ko yumva ko hari ikibi cyabaye ngo amenye kugerageza kurondera kukivamwo no kugikura mu bandi, agaca acita ko atangorane. Mugabo ugasanga yari ikibi gishikiye abandi, agomba kubahasha, agomba kubumvisha. Ibyo bintu biratuma hagati y'abantu n'abandi batagira akanyamuneza. Ariko kandi ugashobora gusanga yari ibyiza abonye ku bandi bikamugora kubyakira muri we, kuko arimwo ikintu kibuza akanyamuneza, akantu k'agashari. Akantu k'agashari kagutuma utumva umenga wobona ineza, wobona uwundi ari mu kanyamuneza, wobona uwundi atewe iteka, ateye intambwe, aryohewe, amerewe neza. Pawulo mbere ngo nibimubabaza akamera nk'utabiha inguvu kuri we, nk'utaguma abigaruka ko, abyibwira, abizirora ko, ahubwo akaraba icyiza Imana iri kwirakora muri abo Banyatesalonika, umubabaro wose akawuruhuka. Kumenya mu buzima kudaha inguvu ibibi ku buzima bwacu, kuko ari igihe bishyuka ugasanga turahaye inguvu ibibi, si ukugira ngo ni ukubyirengagiza ntitubibone, oya, kubirabisha amaso y'Imana bituma tudahebura abandi, bituma tutihebura, bikadutuma tubona yuko
ego inzira y'Imana igihe tugihumeka kwigishoboka. Birashobora gusha ugasanga abakristu bashira cyane umwitwarariko ku bibi biba ku bandi, ku bibi bimubako, ukamumenga ari mu bukristu bw'umururazi, ari mu bukristu bw'umururazi, ntazi kwakira kubona ineza Imana iri kwirakora. Tugire Kristo. Nubona ko ngaha mu gihugu cyacu hari ibintu bishobora gutuma byinshi abantu bijigwa. Tugire Kristo. Imana nihiri, Imana nihiri. Nibuka igihe haba ihonya bwoko aho mu Rwanda, biriko biraba, warabona abantu bahunga bakagenda bavuga bati ngo twibaza yuko Imana itakiri muri iki gihugu cy'u Rwanda, gihe bariko baratsembatsemba n'abicana. Ariko Imana niho yari iri. Yariho muri uyo muntu yuzuye urukundo, agerageza gukora ngo akize, atabare, avure uwo muntu wese ari mwineza. Burya Imana ibikubwiye iti niho ndi. Kumenya rero kubaho kandi nk'abantu bamenya cyane cyane guha inguvu icyiza, ikibi bakacima inguvu kuri bo no ku bandi. Arabakristo usanga umenga mu kanwa kabo wumvise amajambo bavuga, ukumva umenga ku munsi wosanga akaryo bavuga shetani n'ibibi niko kenshi gusumba ko bavuga Imana n'ibikorwa by'Imana. Ukabona ko buzuye rwose ubwoba bw'ibitero bw'abapfumu, amashano n'amarozi gusumba uko biyumvamwo ubuninahazwa bw'Imana bubakingira bugituma bagihumeka. Erega shetani yo niyo shaka yuko unahumeka. Ugasanga ubuzima bwabo buri mu mururazi. Wumviriza ibisabisho byabo, hari umuntu anumviza ibisabisho, kumviza ibisa hakabura mwigisabisho cyo gukenguruka na kimwe. Ni gisabisho gusa cibya asaba n'ikimyidogo gusa, agaca ataha n'ubundi yuzuye umururazi kuko byamunaniye kubona Imana ingene itamuvirira. Dusaba ingabano yo kwama tubona Imana ingene itatuvirira, ingene itatuvirira, uretse ko iri hose ikaba hafi y'umuntu wese ayironderana ukuri. Ni navyo byo nadufasha kuguma tugavye ibinyene Yezu atubwiye ati ni mwame mugavye, kugira ngo naho woba wicaye mu bintu vyiza canke mu bintu bibi, uguma wumva uti ndaza aho nshingiye, ndaza aho nshinze umutima wanjye, ndazi ijambo ngenderako rikakugumya, rikagufasha, rikakurema, rikakuremesha. Kugaba si ukuba mu ruhagarara. Kugaba no kumva uti ivyo ndimwo vyose shaka kubijanamwo na Yezu, kugira ngo ahazozera, kuko aratubwiye, arasuye kutwibutsa ngo nta numwe ngo aze umunsi n'isaha, ngo mbere ngo azoza nk'igisuma giteye. Ejo we narabonye umujene basirikirisha kuri WhatsApp ariko aravuga ngo umuhero sinzi amatariki yavuze yuko 9. Ahigwe ntibize bibe tuzomukora kwitama. Mwaramubonye? Nta mujene mwabonye bagiye barashirikisha ariko aratubwira ko umuhero ari muri uko 9. Ariko kandi ntibivuga yuko Yezu atazoza kuri uyo munsi, azoza mu bundi buryo. Ariko si wa muhero uyu benshi bibaza wahazogaruka gucira ubanza bazima n'abapfu. Mugabo kandi arashobora no kuza. Mugabo naho narimwe Yezu ntiyivuguruza. None tubisubiremo kumenga ntimwabyumvise neza. Nimubimenye neza, murame mugavye kuko mutazi umunsi umukama azozirako. Byarahimvye mbere abatumwa bamusatiye bagomba ko babwira itariki, umunsi n'isaha
arateba arabikura, sinzi ko ari kubikura, mugabo arateba arababwira ati ngo n'umwana w'umuntu ntabizi, ngo biri mu ibanga ry'Imana ry'Imana data. Nabwo ava ndamubaza ntubwo Yezu, ubwo ntutubeshe wowe none nturi Imana aho ntavyuze? Mugabo yaranse kuwutubwira. Murazi igituma yaranse kuwutubwira? Murabizi gikuru? Nukugira ngo umunsi w'umukama ntuwubone gusa muri uriya munsi uzoza itariki naka ukwezi kunaka umwaka uwe. Oya, kugira ngo kumwe ko wamuririmbyi yitwa Tonto David yigeze kuririmba ngo vivre chaque jour comme le dernier, kugira ngo umunsi wawe wose w'ubuzima Imana igutije uwugira umunsi wo guhura n'Imana, uwugira umunsi wo guhura n'Imana. Yanse kuvuga umunsi kugira ngo iminsi yawe y'ubuzima Imana iguhaye uyita iminsi y'Imana, ntihagire iyo umenga hari iyo ugombye kubaho utari kumwe n'Imana. Nivyo hariho umunsi w'Imana kuri bose, aho ngo azoza gucira urubanza abazima n'abapfuye, ariko yaranse kuwutubwira kugira ngo uha agaciro, ubanze uha agaciro uyu munsi umukama guhaye ubuzima. Ahandi hoce usanga iyindi misi yose uyibayemo nk'itagira agaciro imbere y'Imana, nkuko umenga ubuzima bwawe ntibugira agaciro muri ubu buzima n'imbere y'Imana, urindiriye kuzobwumvisha agaciro uriya munsi ugeze. Uriya munsi tuzowakira neza kuko twamenye kwakira iminsi yose twahawe y'ubuzima bwacu nk'ingabirano y'Imana. Nakaryo keza kugira ngo turabe imbere y'umukama iminsi yadupfuye ku busa, ngo dusubire tugaruke mu Mana, tuyigarukane mu Mana, tugire Kristo. Imana ni Imana. Imana irashobora gufata nk'imyaka 50 wowe waramaze warayipfishije ubusa, mu minota 2-3 ikaba iyihaye agaciro. Kubera iki? Kuko wemeye guhinduka. Kuko Imana ifise ubushobozi bwo kurema ubuzima bushasha ikabukura no mu rupfu. Turebona muri ca gisuma cabambanwa na Yezu, cari kimaze ubuzima bwacu bwose kiri kure y'Imana, gipfisha iminsi y'ubuzima bwacu, ariko kubera guca bugufi, kubera kurondera ukuri, kikagira kiti ikibi ni kibi, kikabwira mugenzi wacu kiti twebwe turi babi, uyu ni ntungane, kikumva umuntu w'intungane, kigahuza amaso na Yezu. Mbere Yezu agahindukira agashima guhuza amaso n'ico gisuma, akakibwira ati uyu munsi urabana nanje mu paradiso. Nta ni purgatori giciyemo. Urubanza rwa hano ku isi rurafunga n'umuntu yapfuye. Uramaze kubona abantu bapfuye ugasanga babashize ko iminyororo. Nko kubwira Imana ati uyu nahapfuye ntumwinjize mu ijuru, hari ibintu yagiye tudatunganije hano ku isi. Ufuma umucisha nko mw'ipurgatori. Abantu bapfuye bataraheze iminyororo yabo bahora bafungisha amasheni, imva zabo bakazishira ko amasheni. Ariko Imana ni Imana, upfa kugira umutima wo kuyihindukirira wese. Ivyari vyarapfuye imyaka 50 ingahe, mu minota ingahe, mu ijambo ritonyi vuze ubuzima bushasha bukaba butanguye. Nivyo tubona kuri Augustino, imyaka ingahe yamaze kure y'Imana, mu ngeso mbi mbere zimwe zituma abantu tubagaya, tubakengera, ingeso mbi z'ubuhumbu n'ubusambanyi, ariko umunsi urizina kuko aguma arondeza ukuri, kuko kumbure yumva yuko nivyo atari ko kuri kubuzima bwiwe. Harazi igihe Imana irakabura muri we ukugaruka ku Mana, araheza arabatirizwa, afashijwe n'ivyo nyina we yose byose yagiye aramwigisha mubwira atavyumva, afashijwe na Ambroise Mweranda, umwepiskopi w'Imirano. Dusabe natwe kugira ngo iminsi y'ubuzima bwacu be yarapfiriye kure y'Imana, tuyisaba umutima wo guhinduka, tuze turayigarukana mu Mana, gisubire kugira agaciro ku munsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka wawe uwubemwo uyu munsi w'ubuzima wose Imana ibiguhaye guhumeka muri ino si. Ca gisabisho tuvuga
ngo turonse iherezo ryiza kuri wa munsi, tangura ukibe mw'uyu munsi mu kuwuhindura umunsi wo kwakiramwo vy'ukuri Yezu mu buzima bwawe. Amen.